nuko rero mu mwanya muto duteba cyane twamaze kuba tubabwira yuko ku murongo wa telefone tuza kuba twakira Kibuga Ramazani araza kutuyagira ibitari bike biko biravugwa hariya muri Kane ikorabera muri Cote d'Ivoire mu mwanya muto tukimurondera Yves nibaza ko nkuko benshi bako barabibona na surprise menshi yakorabera muri no Kane ikorabera muri Cote d'Ivoire na surprise menshi ariko abera muri Cote d'Ivoire ku mugoroba w'ejo reka ari ku murongo Kibuga Ramazani tukuramutse meze neza ego urashobora kuramutsa abakunzi b'isamirizi Buja FM bariko dukurikirana no mwanya mahoro hano muri Cote d'Ivoire Kibuga Ramazani nivyo tugaruka cyane kuvyo turiko turabona vyandikwa hirya no hino mu minovuga mu binyamakuru ariko tugomba kugaruka gatonya Kibuga tugire neza na neza ambiance ringa muri Cote d'Ivoire inyuma yo gutsindwa na Guinée Equatoriale hariho ambiance meze gute muri rirya joro umunezero mwinshi cyane urabona yuko abanya Cote d'Ivoire benshi basa n'abantu bari babuze umwizero rero n'umwizero wagarutse ku munota wa nyuma n'abanya Cote d'Ivoire benshi nijoro nivyo n'urukino rwabaye hakiri kare mu masaha yo hano kuko urumva ni saa 2 isaa 4 rero baciye biga mu mabarabara byo kwita klaxon bavyina mu mihingo yose cyane ya Bijana hariya Korogo hari habaye n'urukino hagati ya Maroc aho yatsinze umugwi wa Zambia aho abanya Cote d'Ivoire babahamagaye abantu benshi yuko kwinjira mu stade kugira ngo bashigikire Maroc kandi ni naco novuga yuko nakazi keza Maroc yakinye mu kwelimina igihugu ca Zambia hanyuma no gusubiza ubuzima igihugu ca Cote d'Ivoire rero wabaye umunezero mwinshi cyane yabija gushika amasaha 9-10 y'ijoro ubona yuko bakivyina bavuga yuko basubiye muri ano mahiganwa ya Kane baraye barenganye nubwo twavyita ngo vyavuye kure cyane banezerezo nkuko uheje kubitubwira ariko bafise umu adversaire yitwa Senegal iyo Senegal bayifata gute biteguye gute barafise icizere kuri equipe yabo ya Cote d'Ivoire sano kumengo yari yamaze kubatera ico cizere nubwo caraye kigarutse bafata gute Senegal bagiye guhura muri 8e de finale nivyo n'umunezero novuga yuko ufise umupaka kuko naho nivyo bavuga baturumva ni nandi bahigwe baronse mugabo kumva yuko bafise akantu bavuga bati guhura na Senegal cyane turavye ingene bakinye rino higanwa inkino zitatu za mbere ukabona yuko n'umunezero mugabo ufise aho ugira iyo uvuganye n'abanya Cote d'Ivoire bose bavuga bati nandi bahigwe turonse mugabo tugiye guhura n'igihangange mugabo bakavuga bati nitwe twavyiteye turabuze ikibanza ca mbere turabura ikibanza ca kabiri turonye ikibanza ca gatatu rero umva uronse ikibanza ca gatatu uba witeze yuko ushobora guhura n'igihangange ico ni ca mbere ica kabiri nivyo urabona yuko nayandi mahigwe baronse mugabo ukabona yuko bavuga bati ivyo arivyo vyose nta kininiya cane mugabo igihugu gitegura inkino kigaca gisohoka mu nkino z'imigwi gusa ati si vyiza reka rero urumva nindi chance twaronse reka turabe ingene togwana nivyo urabona yuko inguvu nizari nyinshi cane mbere n'imenyerezo ejo bakoze iminota 45 gusa nivyo harabaye n'impinduka nyinshi aho Gase basezereye bazana icegera ciwe Emerse Faye afata umugwi baca bazana nundi yitwa Guy Demel
asanzwe rumenyereza w'imigwi y'imikangara itarenze imyaka 23 ati genda umufashe murabe ingene muduza morale hanyuma rero urumva nijo bibazo byinshi biguma biza ngaha bajya bakinyi ico vyabashikiye bagatsinda ibitsindo bine baracafise ingufu baracafise morale canke bizogenda guta abandi bakavuga bati urumva ni indi chance baronse bibaza yuko bazoyikoresha neza hanyuma cyane yuko umugwi wa Senegal ivyo yavuga kenshi Aliusis yavuga ati je ngomba rukino gwa mbere gwa kabiri gwa gatatu mbere mfata ikibanza ca mbere kugira ngo sinzohure n'umugwi wa Cote d'Ivoire usanzwe ari wo wakiriya no mahigano ico rero urumva kirabafasha bakavuga bati urumva ico gihe cyose Aliusis yavuga ati je ngomba ikibanza ca mbere kugira ngo sinzohure n'umugwi wa Cote d'Ivoire yatinya cyane umugwi uri gutegura amahiganwa yabaye ejo tukwita n'izorumva nuko ikintu Aliusis yatinya nico agiye guhura naco akaba ari umugwi wa Cote d'Ivoire mugabo n'umugwi wa Cote d'Ivoire ugiye guhura na Senegal uri mu bihe bibi cyane ikintu ca morale ikintu ca mental ubona yuko n'umugwi atakinini cyane mugabo kavuga bati hajya rero urumva uronse amahigwe ya nyuma utari wizeye urashobokira neza nico cyonyene mugabo abanya Cote d'Ivoire benshi muvuganye ni bake cyane muvuga bafise umwizero cyane yuko bagiye guhura n'umugwi wa Senegal waroheje kutubwira yuko hari impinduka zabaye uravye niyo mu adversaire bafise Emerse Faye ndetse ariko bagona Guidome urabona yuko mu banya Cote d'Ivoire bavuga ati tugiye kugwana urugamba rukomeye mbega umumenyereza ajwe wahahura urabona yuko ugo rugamba ashobora kurushobora muri kino gihe ubona yuko abanya Cote d'Ivoire bare baryohewe ayo makenga ntahari nivyo Jean-Louis Gasset abanya Cote d'Ivoire benshi bamuhurira ko kuko urumva benshi bavuga bati numenyereza kuva aronse no mugwi nta kinini yaratwereka nivyo izi nkino za nyuma imbere yuko haba amahiganwa hari akantu gatoya mugabo urumva si umuntu uvuga yuko abanya Cote d'Ivoire bose bashima ukungene akinisha umugwi bose bibaza yuko benshi bamuhuriza ko yuko ari umuntu ashoboye kumenyereza umwuga wa Cote d'Ivoire hanyuma cyane benshi bavuga ngo n'umutama arashaje ngo muri kino gihe bakeneye abamenyereza ubona yuko basa n'abantu bashoboye cyane mu kibuga ico nico mbere bakavuga bati rero nivyo Emerse Faye nta kintu kininiya cyane cha experience afise canke Guideme mugabo bakavuga bati uyu n'umwene gihugu ngaha baravye rero urumva ivyo abandi bakoze mu myaka ya nyuma aba Aliusis ba Jamel Belmadi n'abantu bahaye imigwi kubera ari abantu bavuka muri ico gihugu reka rero urumva bamuhe Guideme Emerse Faye nivyo numumenyereza wumva mushasha experience afise mbere ejo niyo yakwiza imyaka 40 hanyuma n'uyu Guideme ubona yuko bose babiri ata experience bafise mugabo bavuga bati urumva ni igikorwa tubahaye gusa uravye nana nitangazo rya FIFA shira mu by'umupira w'amaguru ngarira tumura neza yuko ni vifata kibanza mu kurindira yuko hazotunganya bishasha vy'umumenyereza rero nivyo benshi bavuga na experience bafise mugabo bakavuga bati ni igikorwa gusa umwanya muto kandi bakorera ko baravye vyabaye cyane kugira ukino rwa Cote d'Ivoire nabo nyene baravuga na Guinée Equatoriale nabo nyene baravuga bati twe bumva nta mwanya mwinshi dufise mbere mu majambo bavuze ku munsi wejo ati rero urumva twe tugomba dukorere ko ku bintu twibaza yuko habaye amakosa cyane urumva vya morale yuko tubafasha abakinyi yuko bumva yuko ni ibintu vyabaye ni accident yabaye yuko bokira neza ico ni cyambiri cya kabiri bo bakavuga bati urumva iyo twabonye nuko abakinyi bakinishijwe wumva mu maposta atandukanye kandi urumva ukabona yuko equipe buze kintu tokwita creative cyane badoma ku rutoki hagati
ati ntibyumvikana yuko umukinnyi nka Sangare Kessie na Seko umengo bose bakina bimwe hakabura umuntu aguma hafi ya defense tuvuga byo numero 6 bose basanga bariko bagenda ntibazi gine bakina ntibazi numero 6 numero 8 numero 10 ati rero cyo kintu tugomba dusubire mu bintu tukwita les fondamentaux ibintu twibaza yuko ubu n'umushinge kugira ngo equipe ikire neza ati nta mwanya dufise n'imimenyerezo y'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ati rero umukorera ko nukuraba amakosa yabaye mu minsi ya nyuma hanyuma turabyo dukosora turabe ingene tokina n'umugwi wa Senegal mugabo nabo nyene bavuga bati nta solution miracle dufise muga turavye abakinyi ama individualite umukinyi nk'umukinyi turafise benshi rero reka turabe bike tokorera ko muri iyi minsi kugira ngo duhangane n'umugwi wa Senegal nivyo kibuga benshi n'ubundi bariko baraha amahirwe ko Didier Drogba bo mubona nk'umumenyereza Interime canke no bifata kibanza amakurundi ruhande twumvise yuko no muri federation ya Cote d'Ivoire uno Idriss Diallo nawe nyene yamaze kubatanga imihoho ivyo byose hari ico bivuze kuri runo rukino rwa Senegal kuba ari indongozi zishasha hakuba kandi hariyo n'abamenyereza bashasha amaiza ya Didier Drogba kuba bamubona yuko ari we yari gushobora gufata mu minwe ino mu gutserukira igihugu mu nkino zisigaye ivyo abanya Cote d'Ivoire bivuga kwiki hari ibibazo urumva rero no kuda management mushira mu by'umupira w'amaguru nivyo yabaye urazi ko Drogba yatsinzwe haza izindi ndongozi nivyo ibiri vyabaye rero urumva ni kindi kintu gisubiye kuzana dofuka iyindi deba ati ubwo bajya abantu batowe barabishoboye ibintu turimo izi ngorane turimo muri Cote d'Ivoire sinkurikiza ibintu byabaye by'amatora yuko hagiye abantu batabishoboye rero urumva ni indi deba isubiye kuzuka hano mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyane itewe nuko kuntu igihugu cyatunganije amahiganwa hanyuma ibyabaye ijyaye urumva byabaye nk'urudubi mu igihugu kimaze gutanga umumiliyari urumva urenga n'imiliyoni amajana 7 y'amayero mu gutegura amahiganwa babizeye yuko bashika kure ni igihugu urumva mbere cyahawe novuga amashimwe menshi yuko bakoze neza yuko ari kani iri mu zambere hanyuma ukacubona igihugu cyateguye amahiganwa kiriko kirigenza nabi rero haza ikindi kintu bumva nuvuga cyavuze ati burya abantu barongoye federation abantu ibintu by'ingino bariko bavyifata neza nivyo rero urumva uko usanga rero bajya abantu begereye Drogba bo bavuga bati Drogba niwe abishoboye niyaronse amahirwe yo gutwara federation mugabo niwe abishoboye nawe yari fasha mbere n'ijambo Drogba yavuze novuga amajambo make cyane ati mu bihe mweni ibi bibi niho umuntu arondera inyishu naho umuntu aduga cyane ati rero urumva nite ibi bihe bibi turimo turonde inyishu twibaze ibibazo byiza hanyuma turonde inyishu turambire turonde imbere ati rero urumva sibibi cyane uvuga yuko abantu bafata yuko byose ari ibi mugabo ibi bizaruha isomo icyo Drogba yashikirije ati rero urumva twibaze ibibazo byiza ni giki kitameze neza ni giki kitagenda neza hanyuma twishure neza hanyuma turabingene totera imbere rero urumva ni kiguma kiza urumva bavuga bati indongozi dufise sizo mu bushikiranganje canke muri federation mugabo rero urumva nta mwanya bari mu mahiganwa ati ikintu gikomeye muri kino gihe eka tubahe aka kajyo uyu MRCFI n'abandi bafashanya barabe n'imiburiburi yuko bogwana ku munsi wa mbere hanyuma ibindi bizoca biza mugabo benshi bakibaza yuko ari ugusubiramo gushasha secteur y'inkino ngaha mu gihugu cya Cote d'Ivoire ego birumvikana ko ngaho muri Cote d'Ivoire muri no misi bariko baravuga cyane kuri equipe nationale yabo na cyane ko isa no kumengo yitwaye uko batabiziga ariko kandi ngaho muri Cote d'Ivoire bakiriye kane isa no kumengo irimwe ama surprise menshi iri kigaragaza uburyohe ndavuga ko babirabira inyuma abantu bataraba gusa vya Cote d'Ivoire ariko ku banya Cote d'Ivoire no mu binyamakuru vya Cote d'Ivoire izi surprise uko kwitwara neza kw'ibihugu vyitwa ko ari bito benshi badaha amahigwe ngaho bivugwa gute biboneka gute ngaho muri Cote d'Ivoire nivyo
munsi muri Cote d'Ivoire novuga yuko ari kani ya mbere yaronse visibility niniya cyane ku isi nzima. Ugiroraba mu mateka ya kani, ni kani iriko irakurikirwa cyane mu bigo vya Buraya, mu vya Aziya, mu bigo vya Amerika. Rero ibivugwa ngaha nivyo bivugwa kose ku isi nzima. Icambere abantu babonye muri no kani nuko atamugwi muto ukibaho. Turishambira abantu benshi babona abantu bazi bafise ubumenyi bukomeye mu vy'inkino, babona bati muri Afrika haba iterambere rikomeye cyane mu vy'umupira yuko no munsi atamugwi muto ukibaho. Iyo twokwita ekara ni ntoyi cyane mu migwi kukurumba. Hanyuma icya kabiri bavuga bati urumva ni kani yatwese yuko si ya migwi ya kera bavuga ati igiye kuzibira. Urumva neza? Ego tura ati siya bavuga bati urumva siya kani cyangwa afcon za kera wasanga abantu bavuga bati hari imigwi igiye kuzibira, ati imigwi mito, hagiye Tanzania, hagiye Guinea Bissau, hagiye Guinea Equatorial, Cape Verde kuzibira bahuye n'imigwi ivyo rero urumva ni vyawe kuko urumva uravye inkino zose 36 kiretse inkino zejo aho twabonye 0-0-3 inkino zose habonetse ibitsindo. Ivyo rero urumva ni ibintu abantu bose basesangura ibintu by'inkino bavuga ati iyi ni iterambere ridasanzwe mu maguru muri Afrika, aho uwo wese aza mu mahigano avuga je ngomba nsinde, ngomba ndabe ingene noronka intsinzi. Rero ni ikintu cyambere gikomeye. Uravye n'ibitsigiri bizo guta ama statistique raba kane iruka hariya mu gihugu ca Cameroon yari bitsindo 68 muri ino phase epule. Hanyuma uno munsi dufise ibitsindo 89 bisigura yuravye mu ahene ibitsindo 2 n'ibice 7. Hato tugomba dushike ku bitsindo 3 sigura yuko ni kani yabaye offensive cyane, aho ubona yuko imigwi yose ya Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Namibia, Afrika bose bagomba gutinda. Rero ni ikintu cyambere gikomeye yuko no munsi ibihugu biriko bitera imbere cyane mu vy'umupira w'amaguru. Bazanyemo uburyo bwinshi, abakinyi bakagenda hanze bagenda kwiga umupira, biriko bizana iyindi shusho y'umupira wa Afrika. Bisigura yuko abantu baribaza neza yuko mu makana kurikira dufate hariya za Maroc canke za Tanzania, Uganda na Kenya, bishoboka yuko iyi mipaka iri hagati y'imigwi mikuru w'imito izo yahavuye kuko uravye no munsi nka Cape Verde n'umugufise abantu batarenga 6 gusa mu mupira bariko barakina. Umugu nka Guinea Equatorial sabantu benshi ni atabantu benshi bahari hariya muri Afrika yo hagati, mugabo raba umupira ko bariko barakina. Uno munsi rero urumvise za Namibia aje no ngaho hafi nijo Tanzania yarabuye mu mahigano, mugabo ukabona yuko ikina ko nivyo nibaronsa amahigwe menshi, mugabo umva baranganije inkino zibiri. Rero cyo twokwita hariho tuntu duke tukibuze, mugabo urabona yuko ubu asahito uvuga difference ya ikara niho cyane muri no migwi ya Afrika. Cyo rero nico abantu bashimangira ngaha no n'ahandi ku isi yuko muraraba neza uno munsi nta mugwi ukiri muto muri Afrika. N'abamenyereza bose urumva cyo kintu bagomba bakivuga, uravye za Britania ukavuga ati ni equipe ishobora gutsinda kandi urumva ikaronka amahigwe. Hanyuma ikindi cya gatatu kivugwa ni iyi forma yuko haza imigwi 24 hanyuma hakaba qualification ya premier tour imigwi 16. Ubwa mbere ikiza basa n'abayiyamiriza tumva ibyo sive urumva muri ko muha akanya yuko haza n'imigwi ibayabaye gaca ironka qualification kinjira. Mugabo no munsi rero urumva uravye abantu bose bakengera kafu yuko format iyo bose bavuga ico mwapa ikintu kiza sana yuko no munsi naho bavuga ati urumva twamenye twazeme cyangwa best losers yuko baza ku munsi wanyu murabona yuko ari ikintu gikomeye kuko uravye mu nkino zose zabaye mu migwi yose urabona yuko umuntu equipe ya nyuma yamenyekanye ku munota wa nyuma ukavuga ati Cameroon izotsinda itsinze ku munota wa Gambia. Utsanga Cameroon ivuye mu kibanza ca gatatu igiye mu kibanza ca kabiri isimuse hariya ngo bakine dufate uyu mugwi wa Namibia amata
atatu gusa urumva warukeneye ejo kugira ngo wongereze ku irindi lota rimwe uraronse qualification yo kuja mu yindi tour imigwi nka Mauritania ati tukeneye amanota atatu gusa mugakina afon uronke amanota atatu ikine muri 16e do finale ivyo rero urumva ni ibintu ubwa mbere abantu batumva kafu mugabo uno munsi yabazayefa yabazahe bose avuga ati kafu finalement inyishu batoye ni nziza cyane kandi urumva bijya twibaza yuko urumva ngo ijya turunwa imigwi 224 gusa urumva azogenda 8 gusa isubire muhira hanyuma 12 igume ngaho ati urumva nta competition ihanitse ubwo no munsi abantu baravye iyi premier tour ya Cote d'Ivoire bavuga bati kumbe bijya bintu twagaya sicyo na gatoyi no kuronye kibanza kugira ngo winjire muri 10 imigwi 16 ya mbere ni kibazo bisaba yuko ukora kuko udakoze ni kibazo haza rero umva za zindi ya migwi ya Algeria ya migwi ya Tunisia abantu bahamayigo yuko ko mu 16 za mbere yari gikorwa coroshe ngo no munsi uravye Ghana uravye Tunisia uravye Algeria yose yatashe muhira bisigura yuko kuba mu migwi 16 muri Afrika uno munsi si bya bindi byakeje tsira muri cyakindi cya kabiri cya critère niko ndababwira yuko atamigwi mito ikibaho muri Afrika bisaba yuko ukora wibaza yuko ugomba kuzanga kubera izina giwawe nibigikunda bisaba yuko ukora kuko ukoze muri football ikiza unyene nuko kibuga dusanga barangiza gato abamenyereza benshi biyo migwi uko ravuga imwe yahabwa amahigwe benshi bariko barasezera imigwi bivanye na contre performance ivyo navyo bivugwa gute ngaho abakuzi b'inkino hirya no hino babibona gute hama uce kutubwira bega uyu munsi kubera ko uko ratubwira yuko nk'abanaliste bariko barabona yuko imigwi myinshi yateye imbere bega twashobora kwitega umugwi muri Italy yitezwe yo twari igikombe ca kane cy'uyu mwaka hariya muri Cote d'Ivoire nivyo abamenyereza benshi urumva nivyo nariko ndakubwira mu kanya no munsi rero pression niya cyane mu migwi kuko urumva abamenyereza no munsi barahabwa novuga ubutegetsi bwinshi mu migwi rero urumva hageze ikiba ni ucugenda ubwa mbere nivyo tokwita ni visible ambere icyo sota uno munsi rero urumva nta kundi hariho nabandi bazogenda sinibaza yuko nk'uno munsi Kameruni yosezererwa urumva n'umugwi wa Nigeria yuko Songa afite amahigo yo guhaguma nivyo hamaze kugenda bashika nka batanu nabandi bagiye kuzogenda muri turi kurikira kuko urumva pression nyinshi cyane kubamenyereza hariyo abari bahawe zino kandi kugira ngo urumva yabe amahigo ya nyuma ndiko ndavuga nka Jamel Belmadi muzi yuko yagize ibibazo byinshi cyane nivyo numenyereza wa mbere kavukire ni nawe wa mbere yahaye intsinzi ya kane Belmadi mu Algeria rero mugabo umva ikibazo bari cyakindi ati nugendera gusa amateka we wakoze neza ngo unzohaguma yarahawe urumva novuga chance nyinshi hanyuma ararata kugenda muri Coupe du Monde hariya mu gihugu ca Qatar yavuye muri phase de poule mu mahiganwa yaheze muri Cameroon no musi akoze kandi kwa kundi nyene bibi bidashimwa bisigura yuko Jamel Belmadi yategezwa kugenda n'ivyo yakuye Algeria uravye no muri classement ya FIFA classement ya CAF bavuye kure abaha igikombe batari bwaronke urumva n'abandi bamenyereza batari bwabishike mugabo hageze amakonte performance kandi ya mbere ya kabiri kubw'imondi ni wagihariya uguma witwaza yuko abamenyera aba referee abasifuzi bameze nabi byatiza kumera uko yuko agenda hanyuma Ghana urumva turafise cyo kiba Chris Sutton nivyo urumva afise ubwene gihugu mu Bwongereza muga afise amamuko yo muri Ghana no nyine yagize ivyo bibazo nyene Ghana no ukomeye ufise abakinyi benshi mugabo nawo nyine basubiye inyuma cyane nico bafite ibikombe nyine byo muri Afrika mugabo umva si ya Ghana ya kera hariyo abantu batanguye gusaza generation y'aba bana ba Beli Pele uno munsi uravye ibinyamakuru byo muri Ghana begerenga biravugwa yuko ati hageze yuko aba bana ba Beli Pele nabo nyine bagenda kuko urumva umugwi bahe amahigo bakudusa bari bafata umugwi
rero urumva habaye ibibazo mwe n'ivyo wewe ukibaza yuko ati ni babandi bakinshigikiye ni babandi shobora gukorera kumva ucugenda nivyo vyabaye Saint-Philippe nawe nyene urumva nuko nyene numenyereza yagize neza no mu Gambia yawukuwe ahantu utazi inyuma y'imyaka 5 urumva umenyereza mugabo rero ibihe nuvuga ati jewe urumva nagize amahirwe yo qualifier equipe ngo genzo haguma nivyo vyabaye ni wacu ngaho mu Burundi urumva Olivier Mutombora nazovuga ati urumva je nabaye mu Burundi wa mbere umumenyeza wa mbere nahaye amahirwe u Burundi bwo kwikalifia haragira ahantu bakakubwira nivyo warakoze neza uraduha amateka mugabo byanze hageze yuko ugenda ibi rero vya Saint-Philippe urumva ujya mu birigi wo mu gihugu ca Gambia ati wakuye Gambia hari kurahariya amajana nangaye hariya muri classement mugabo nibiko bigenda neza urazi yuko bakubiswe inkino zibiri hariya Dar es Salaam bakubitwa n'u Burundi bakubitwa n'umugwi wa Cote d'Ivoire bamuyicizira ati bandanye turabe yuko ukora neza mu CAN mugabo ashitse muri CAN biranka nicyo turumva bafata ingingo bakavuga bati nivyo wakoze neza mugabo tutaraba muri no minsi ya nyuma ntibikunda yuko tubandanye ejo rero urumva nibyo vyabaye mu bamenyereza benshi n'abandi rero urumva baziga yuko bashobora gukora ibintu bikomeye ni nka Jalil Barawi wo mu gihugu ca Tunisia Tunisia yakera ubona yuko Tunisia chance yuko umugwi inkani zeruka watsinze igitsindo kimwe hanyuma Coupe du Monde hariya Qatar basiga igitsindo kimwe uno munsi bajenga muri Cote d'Ivoire baronse igitsindo kimwe mu nkino zitatu baramubwira umenyereza ati mbikunda yuko bandanya kugenda rero urumva nizo nkurikizi urumva kenshi mu bintu nibi abantu ba mbere basota nabamenyereza rero urumva nico gituma je nibaza yuko bizobandanya abantu bizera yuko dufate hari imigo yoyo yihayihangiro yuko izoshika muri demi finale cyangwa quart de finale no munsi bagakugwamo mu by'ic'umunani gishiri cyanyuma n'abandi bazogenda n'abandi bavuga bati bumva iyi exploit uyu yakoze ikintu gikomeye dufate Amir Abdou yafashije Komore igihugu ciwe naho avuga ari mu Faransa urumva aragitwara hariya muri CAN twari kumwe mu mwaka 2019 ari mu gihugu cya Egypt muri Ibuka uno munsi Amir Abdou arafatanwa Tibu mu gukomeye abajya muri Mauritania aramuha equipe nationale ariko kuri ibintu bikomeye cyane uno munsi Amir Abdou nawe yoshika mu bye 8 kuri we wo bavuga bati urumva uyahaye amahirwe Mauritania yo gusubira hariya mu gikombe cya Afrika ayigejeje kurumva rero urumva abamenyereza no uvuga yuko bafise ako kantu sirisi bavuga ati uyu turacamurundira ku mwanya n'abandi bavuga bati twaramuhaye umwanya ubiye yo guhindura ibintu yaranze yuko abihindura rero urumva harageze yuko agenda nuko rero aho ingene ibintu bimeze rero ikibazo ca kabiri imigwi mito irashobora gushika kure haracari kare muntu kuko ihiganwa rigeze mu gice c'8 gishiri cyanuma haracari imigwi 16 dukeneye umugumwe mugabo ivyo tubona nta kibuza yuko imigwi mito bitushobora guperesa uravye urukino Kaveri yerekanye nta kibuza yuko Kaveri ishobora kubandanya gatoya mu yindi turi uravye za Guinea Equatorial ibi canke za Mauritania abakina na intensity idasanzwe urabonye urukino rwa Mauritania rwa nyuma inguvu zidasanzwe uvuga none uyu turi ku munota wa 90 umukinyi ijo yerekana nga Ibnuba canke Sido umva rero urumva ni bihugu je nibaza yuko ivyo bamaze kwerekana ngaha icire ashobora kamwe canke tubiri kwifofira bakagenda gushika hariya kure ni haracari kare nivyo ibihugu bya Senegal na Maroc n'ubu benshi babibona yuko bifise amahirwe yo kugera kure no gutwara iki gikombe mugabo nta kibuza yuko imigwi iyi mito yinjiye muri no mwaka dufatiriza za Guinea sinamito kuko uravye parcours y'izikani nka Guinea Equatorial no ufata ko ari umugwi muto hanyuma hakaba n'indi migwi tuvuga outsider yutuvuga yuko atamahirwe menshi bayiya mugabo wumva isho nawe nyine kwigenza neza dufate Burkina Faso Guinea imigwi izobura hariya ikorogo daer urumva ni hafi wabo bose bari ku birometero 200 ni wabo urumva ivyo bigusi ko ari bibiri nimugwi twabonye yuko nayo nyene ifise ubushobozi bukwiye nta kibuza yuko nayo nyene nawe itaratwara igikombe ca Afrika ishobora kwegera iyindi imaze gutwara iki gikombe ca Afrika rero haracari kare
mugabo ivyo batweretse muri kino gice ca mbere mu gihe vyobandanya uko nta kibuza ko imito mito ishika kure mugabo rero wumva football nta logique wumva si science exacte urashobora kuvuga ati imigwi mito yakoze neza mu gice cyabo bakavuga ati finale zacu twarazihejeje igikombe cyacu yabaye resite twe naho tutsindwa mu gice gikurikira cyo n'ikindi kibazo mugabo turavye ivyo tubona ivyo vyakoze n'ino migwi muri iki gice cya mbere nta kibuza yuko turonka surprise muri izi nkino zigiye gutangura kuva ku munsi wa gatandatu. Asante sana Kibuga Ramadhan, tugushimire cyane ku muco uduhaye n'ubwo busesanguzi bwimbitse cyane. Isamirizi yacu ya Abuja FM iragushimiye. Murakoze cyane na mwebwe akazi keza. Asante sana. Shows. We lead, others follow. nuko rero tugeze ku isaha 5:45 iracari hino samirize yacu ya Abuja FM 87.6 Kiki Christophe Nive na Jenze Imana Germain Dorcas. Nuko rero tubandanye muri no kanenye n'inyuma yaho Kibuga hejeje kuduse sangurira yibere hariya muri Cote d'Ivoire yatubereye ijisho burya dufise abaserukizi babiri Kibuga Ramazani na hatari mu kibuga cyo kimwe na Pacifique ndabihawe n'Imana nk'umuhagarikizi bano rero bariko baradufasha ibitari bike naho twege ubwacu twiberenga mu Burundi. Christophe ni nkino zabaye ku munsi wejo twako turavuga tuti equipe ya RDC na Tanzania nababanyi bacu ariko kubusa naho byashoboje mu gisero gihugu wa RDC wa Leopard kubandanya twavuga yuko batwimye ijambo kuko nta gitsindo cabonetse muri urwo rukino. Nta gitsindo cabonetse kandi ni n'urukino benshi bari biteze ni bamwe ibihugu bibanye bihugu dusangiye akarere igitangaje nuko Dorcas na Yves ni match ubona yuko byari bikwiye ko izo match zoba zari zimaze kuba igihe kinini ariko ni match no guta yuko sinzi mu myaka yahera gose ariko turabe mu myaka 10 ihera ibihugu bya bwaho byumvikana yuko ndakumbure mu myaka ihera ya kera gose byo byarabaye ariko ntabizwi yuko nyuma y'imyaka 10 bigira bihura ibihugu babibana ni ibintu rero biba bitameze neza iyo baje kuko nabantu baba bakeneye kumenyana ni match rero yari yitezwe uravye ni Congo ifise abakinyi beza ubona yuko biteguye ni Tanzania gushobora kuja muri iyi kana murazi yuko baherukayo igihe duherukayo na muri 2019 vyumvikana yuko cyari ikintu ciza kuri bo ariko kuko bagiye baratakaza urukino Rwanda haya gwa Maroc baratakaje baranganyije Congo Tanzania baratsinzwe na Maroc rero mu nyuma ukaraba ingene vyagenze banganya nande na Zambia ariko ukabona yuko Congo ubiravye ni Congo yahaga amahirwe kuko Congo umupira yatweretse bakina na Maroc vyanuka yuko impande ya Tanzania Congo yaretse amahirwe ariko twarashoboye kubona umunyegori wa Tanzania vyifatamo neza abakinyi b'inyuma kabisa bugarona ko ubusatirizi bwa Congo butagize amahirwe menshi yo gushobora kugira gutera migori uraba wa Luisa bagareka ko tabakinye neza ariko ubona yuko vyanse rero nta byinshi twovuga gusa ni Tanzania gusa ivya ku rukino twari twiteze kubona ibintu byinshi ariko na Tanzania twabonye ikina ariko nayo bitakunze
rero Kongo ironka amahirwe yo kwigira mu camwa gishiri cyane. Ikibazo Yves nivyo ni Maroc twabonye ku munsi wejo yarishigikiwe cyane na Cote d'Ivoire mugiye kuko gusa Cote d'Ivoire byasaba yuko itsinda Zambia ku munsi wejo nivyo ino yo mu giserukira gihugu wa Leon de la Trace abakinye runo kino nivyo baranaronka igitsindo kimwe ku busa bwa Zambia ariko batari bafise uno mumenyereza wabo nawe ari mu bihano byo guhanishwa inkino zine zose zihereye ku munsi wejo ariko twabonye n'ubundi ino uno mugwa wa Maroc numwe mu migwi nawo nyene witezwe cyane iyi Ego ni buriya ku bwanje Maroc nivyo muri Cote d'Ivoire babona kumengo Cote d'Ivoire rikikorera Maroc bambe Maroc rikikorera Cote d'Ivoire niko babavyumva banayisengera banayishigikiye muga kubwiwanje Dorcas mbona yuko Maroc yakina kugira ngo nayo nyene ntigende mu mugwi w'abantu batanze ishusho yuko igice ca mbere ino phase bambe ino phase ya magroupe batitwaye neza cyane kuko iyi ni equipe uravye igikombe cabo cisi umuntu yabona yuko umuntu yabona yuko nabo nyene bari buze bagatwara nka yose kuri yose ufatiye no kwitsinda barimwo igihugu citwa ko gikomeye yari Kongo yanabananije gato ariko iyi Kongo uribuka baja muri mondial bayikuyemwo bayitsinze 4 mu rukino rumwe urundi umengo baranganije ibintu nk'ivyo ariko rero mbona yuko Dorcas match yejo Maroc bari bazi bati twaratsinze Tanzania ariko Kongo twaranganije kandi hakwa no kudutsinda benshi babona ko ariyo yanitwaye neza Maroc bagomba gukalifia ikalifikasyo bari barayironse ava yuko bakina na Zambia muganda babona nk'abantu bagomba gukonfirma bati twebwe tugenda tayindi esheke tugitse dufise amanota menshi yo dufise ico cizere dukonfirma umwanya wa mbere rero nico ubona cabapusa kuvuga ngo reka dutsinde Zambia mu buryo budasiga abantu bavuga ngo Maroc iri qualifié muga ntacitweretse ico kintu ubona yuko bariko baragikora muri iryo tsinda undi mugwi novuga ni nka Kongo kunganya na ntuzenya na Tanzania yarereze ciba qualifié nico cari gikeneye ariko bisize Tanzania ivuyemwo igihugu cagerageje ku donc nabana abatanzania urabazi Dorcas nabantu bitanga cyane bagira iryo shaka bashiramwe buryo warabonye amakotisation yabaye sensibilisation kuchangia timu ya taifa bihagarikiwe n'umushikiranganje wa mbere Kassim Majaliwa harimwe abantu benshi iyo propaganda wabonye abantu nk'aba artiste nk'abaliki bagutanga miliyoni 200 wenyene urumva ama societe civile bambe amantu zenyama ama company aratanga amafaranga menshi Tanzania yagerageje mugabo kubwanje Dorcas Tanzania nivyo yanganije match zibiri yaratsinzwe urukino rwa Maroc mugabo ntabwo Tanzania yabaye nkuko narinda yiteze ni bya bindi yiteze iki kuri Tanzania nibaza yuko nabo nyene kuba bavuyemwe hari ibyo bokwiyagiriza kuba barabaye bafise avance y'igititsindo ku match ya Zambia hanyuma Zambia kaza kuronka rouge mugabe karangira ari Zambia bagombo igore bagatakaza ruri ya rukino nibaza nabo nyene ko bagaragaje intege nke ariko subiye inyuma kandi Tanzania buri usho wakuvuga ngo bagiye muri kane zibiri twebwe tugiye muri ibi subira inyuma urabe Dorcas ukuntu Tanzania yikalifiye kiki uribuka 2019 Tanzania ikalifiye muri kane Dorcas bagiye gukina match ya nyuma bakeneye amanota 3 ariko bakina na Uganda yoyiza yari kalifi umva match ntanje yari ifise bari bamwe bakeneye ayo manota abandi nayo bakeneye iyo biza kuba Uganda nayo ikeneye 3 kugira ngo yikalifiye peut-être iyo scenario yari kindi kintu même chose kuri kane 2020 ejo bundi bagiye gukina na Algeria Alger bakeneye inota Algeria za yarabivuyemo bakina na Algeria nyene irikikinisha bakinyi baba remplaçant isa no kumengo yitaye bindi bintu babitomboreramwe donc ni Tanzania uri kurayiraba muri qualification zino kane zibiri bagiyemwo ubona nabo ko ari chance bari bafise bitandukanye na twebwe igihe twebwe twakina 2019 twakina na Gabon nayo ije ari kufana kupona turonde inota rimwe bo barondera 3 Cameroon ejo bundi twandorondera rimwe baba barondera 3 umva twebwe byari bikomeye uwovuga rero uti mu mwanya wa Tanzania natwe tugiye ayo mahigo y'ikuza tugenda kurondera itike ku muntu nawe aza yarabihe tunganije ubona natwebwe kumengo hari ico twari kuba twarakoze mugabo Tanzania nyene
yasezerewe mugabo n'intambwe kuba bagiye kwakira kane iheruka bayikinye ni avantage. Ikindi naco kiki nuko ino Tanzania natuko turavuga yuko isezerewe irangije bisa amanota abiri yo kunganya urumva ko si equipe novuga ivuyeyo novuga ku ruhande rwa resultat ntabwo batwaye resultat mbi mugabo nakugarukanye mu rukino rwa Zambi kikiririya niko sabakoze bari bafise amanota 3 Zambi gikwiye baza gutakaza 3 basubiye kuri rimwe Zambi itagikwiye nukuvuga yamaze gutsindwa yamaze kuva mu nta kintu ca iyo manque d'experience cyojamwo kuko gukina na Zambia gukina n'imigwi ya Maroc kuko byarageje no kuraba itsinda bari barimo rya nyuma kuko uri kumwe na Maroc kwa RDC Zambia ni bimwe mu bihugu tuzi bikomeye cyane ku muntu yagerageza gupronostika yarabona yuko Tanzania nyene iri busigara ahubwo umuntu yaribaza ngo izosigarana nande hagati ya Zambia na RDC kuko Maroc yo dusatwa n'abayikarifia mu buryo bwuzuye nyene direct kandi uri kuraraba iyo bitwa ngo baranganya tayi yari Zambia ariko Zambia uraze nayo nyene ku mupira kucerekeye equipe nationale irabarusha kugira abakenyi beza irabarusha kahise ka hafi ni Tanzania nyene mugani wa ugiye dans l'ensemble utagiye ma detail bavuyemwo n'umumenyereza wabo Adera Murushi aheruka match ya mbere babizi ko bace bamuhana nyuma yo gukina na Maroc kabatsinda amapropo yavuze yuko Maroc ari igihugu gifise indongozi ari biriya barabimuhaniye yego kizokwemfura bamuhanishije inkino amezi 6 adahagarariye urukino na rumwe uyu nyene urumva azohava aca sezererwa kuko Tanzania gusezerwa yasezerewe inkino zari zisigaye zose ntizimyarari yarafise uburenganzira gusa bwo kuguma kuri bando tushe gusa siwe yakoje kuguma muri staff donc aca hagarara mu mwanya w'icegera ciwe okay novuga Dorcas kuri nabonye kafu buriya basigaye bakazi ntabwo bafyina n'aya majambo urabona na regragui ko bamuhanye bivuye inyuma sinke ariko ico novugira Dorcas nuko ivya Tanzania nivyo numugwi uri kuri yubaka ikintu cyiza uravye abakinyi baza Yanga abakinyi baza Simba ubona yuko berekanye ka experience berekanye kantu bafise kubasha guhagarara kucerekeye Zambi cyo yiva ko aravuga ni Zambi uravye Dorcas si Zambari mbi kuko ina match ya mbere bakinye uravye nako match ya kabiri bakinye kuko match ya mbere bakina Maroc irabatsinda match ya kabiri na Zambi uravye Zambi ku munsi w'ejo igahabuze gato Zambi yarayina mu makwazo menshi kuri Maroc byumvikana yuko si Zambari mbi ni Zambi gusa ni vya bindi ibi kibuga ko ravuga uno munsi imigwi mito ni kibono nk'imigwi mito usanga hari abakinyi bakiri bato bazana baza bagifise amanasi ashushe bakaza berekana ubuhinga budasanzwe byumvikana yuko ni Zambia inyagiza amahirwe nayo kuvuga ati turatsinzwe na Maroc ni ibintu bisanzwe Maroc irakomeye kunganya rero no kuvuga ati twebwe turanganyije turi Zambia tunganyije na Tanzania ahubwo jewe ico mbona ni Zambia yasamaye kuri Tanzania kuko Zambi uravye ingene Zambi yakinye igakina neza kuri Maroc igakina neza kuri Congo ariko urumva ukabona ntibigenze neza Tanzania ahubwo navuze ni Tanzania amahirwe yari ifise Zambia kina neza gusumbya Tanzania urumva ahubwo je mvuga nti Zambi aho twovuga ngo ni aho byapfiriye ni rya karate tukura yo byakari yasohotse kare muri premier mita yego kandi sohoka baza banatsinzwe n'igitsina kunganya n'umuntu ari adakwiye numva ko umuntu aba yagwaye hano ko tuvuge ko muri ino tsinda rindi naryo Namibia ikura bikora neza cyane Ive ino equipe ikura tangaza benshi nkuko kibuga yabitubwiye umunsi w'ejo wihagaze ko imbere ya Mali usa ku busa ku rundi ruhande South Africa nayo nyene imbere ya Tunisia tuvuge ko ubusa ku bunde barenganya ari bane muri ritsinda batatu ari batatu bane bo nibishoboka abuje imbere y'urukino cyangwa imbere ya tuntu wabona yuko Tunisia ntibishoboka muri iryo tsinda ahubwo wabona Tunisia ari izoba yobora hanyuma ikurikirwe na equipe nka Mali peut-être South Africa ize Namibia ibiyanyu ariko mugabo biba bicuritse nibiba bicuritse ni bimwe nyene twamye turavuga ni bimwe tumaze imisi tuvuga ni na bimwe kibuga yamyagaruka ko ijya gay canke ijya difference écart y'ibihugu muri Afrika irikiragabanuka
Namibia nturi buje ngaho ngo yisuzugure none nyimba muri kane kugira ngo ize ngaha yarabaye iyambere mu itsinda Cameroon yarimwo ikindi wari witeze niki ibatsinze ibakuye kamanota 4 kuri 6 donc Namibia Dorcas hari ubutumwa yari yaratanze kuza rero ngaha ikagira icikoze n'ikintu nibaza yuko uri kuraraba na match ejo bakinye na Mali nabo bayitwa buriya Mali fise umunyegori mwiza umunyegori wa Yanga no Yanga no Simba wa Yanga uyu ni Diara ni Diara nyimba irindi zina ryo riragoye gato urumva numunyegori mwiza cyane Dorcas numunyegori muri babanyegori bashobora gusigarana umugwi bonyene oya Aishi no wa Tanzania uyu wa Mali numunya akina muri ligi yo muri Tanzania Diara Jigwi Diara donc niwo munyegori nimero 1 wa Mali ariko kandi no munyegori wande wa Yanga uyu munyegori ni umwe mu banyegori Dorcas mwiza ku rugero guko ashobora gusigarana equipe abandi bose bayirekuye ndavuga defense byaza contre 7 zimwe zakataraboneka nivyo byabaye no ku munsi wejo uriya muhungu nimero 10 wabo tera umupira akawukura ugakuta ku ipoto kagarukunda donc n'umunyego ashaka kugarukana equipe mu ntuze uri kurara Namibia rero nayo yubatse uburyo ariko buza kubuzwa nuko Mali ifise umunyegori mwiza rero muri demi final bambe muri zino w'iteam de final nkuko kibuga yagize izi surprise tuzoswa tuzibone cyane gose jewe hari ukuntu numva ko Maroc na itankonfense kuri niveau amanota ni meza ariko ivyo uyibona ko Maroc nuko twatwiteze ivyikina ntabwo yankombe ikirima nayo niyo bayitaboroheza kuko birashoboka shireko yuko ino migwi ya Maghreb sizi ko muko murabibona ni migwi yaringa hena ko ndabona ngo yari migwi 4 aracari yo Misiri na Maroc niyo migwi ya Maghreb yabandanyije Algeria Tunisia imigwi yose yamaze kwita uravye muri iyo migwi yose la majorité y'abakinyi bakinaye n'abakinyi bamenyere gukina mu novuga mu maklima novuga ariko muri Egypte ni yari ibintu by'ubushuhe kana kugira ikintu kimwe bivira mu bugaragwa ufite mu bugaragwa hakanya ku muranga hakanya mwijoro hagashoba ku muranga niko bimeze gusa ikintu kubwira gusa nuko benshi bakina Buraya ico na Basadio Mane bari doze cyane icerekeye gukina Buraya icerekeye cya klima gikora ko bose ni bose Senegal uravye ni uravye na bajete y'abakinyi bakina muri Senegal bavukiye muri Senegal atuko turavuga ku ruhande rw'abakinyi bo batakuriye muri Afrika muri no klima yacu shushe erega Dorcas urashobora kuba wavukiye muri Afrika ico twokomeza cyo mu banya Senegal ni bake bamaze nk'imyaka 5 baba muri Senegal bose babiburaye iyo yose ni bintu kandi ubuzima babamwo iburaya nubwo umupira ahantu hakanye bakina hano himbe nibagaruka muri Afrika peut-être muri Afrika warahavukiye wakuriya muhira hashushe mugabo ivyugukina ntiwabikinye cyane muri Afrika hashushe ico rero ni kintu bagarutse iba ari condition mbi kandi buriya buciye birakazi baze habamo cooling break zine par match Sadio Mane yarabivuze ati iri ni hohoterwa noneho shirako Dorcas match hari zigitangura zimwe zatangwa saa 8 ibaza hano hashushe geragaza nawe wibuke Bujumbura dusohotse muri B-Sport saa 8 izuba ryashushe neza kugira ngo ushika hajya ruguru ubu moyire gute urekere ubu bari mu kibuga ntabwo biba byoroshe Anuko rero ico novuga inyuma ya zino phase de groupe zinkino zitatu twosigara niki nivyo mu majambo mbonaguye nko mu seconde 30 nigiki we novuga usigaranye ti nabonye muri zino nkino zose zitatu zibanze utugiye kwinjira muri siasa rifatidike cyane canke mu gihe aho imigwi ibwirizwa kuvavanurana ngo banganyije barashira prolongation Tirobi kugira ngo umugumu saha undi ubandanye akurande gwiwawe kiki tuvuge yuko ino kandi gusigiye ico ikane nubwo itarahera ico mbonye muri izi phase de groupe ziheze nuko les équipes africaines zateye imbere cyane nico mbonye kare twara tuza gukura abakani tuvuga tuti abakinyi bitezwe naba bamazina imigwi yitezwe ibihugu vyitezwe nibi ariko no munsi na surprise yayandi adatahuritse ubona yuko Algeria ishobora kuva mu phase de groupe incuro zibiri zikurikirana incuro ya mbere kubwe wawe cyo gutahura uti bimeze gutya incuro ya kabiri ukabona kugira ngo izi za Egypte zikarifye byari bigoranye ukabona nka Mauritania ndavye kuri twebwe abarundi
twashobora gutsinda facilement ishobora gutsinda Algeria nivyo mbonye yuko les équipes africaines zarateye imbere ahubwo ico novuga ngira mu buryo bwo kwitegura mu buryo bwo kwitegura ubu barabonye yuko si vya bintu byo kuvuga ati ngo utegeza kuba ufise bamwe b'amazina bakomeye baza gufasha ariko nabarya batabafise urabe Guinée Equatoriale ni bangaho bakira mu komeye umunyegoro menga kina muri Deportivo Alaves arundi defenseur muri Las Palmas abandi barasanzwe urabe umubitere dufise meilleur bitere muri ikani akira 3e division nawe nyo myaka 34 byumvikana yuko hari ibintu uriko biraba uno munsi abana bakiri bato bariko barakina football nziza kandi hariho des nations bariko baravuga bati twebwe tugiye nuva kugwanira igihugu ciwacu kugwanira ibendera ry'iwacu ukabona yuko nka Cape uno munsi Cape bariko amahirwe menshi ko izoja muri quart de finale niryo nico kibazo nyene Yves zino journée zitatu za mbere zigusigiye iki ku ruhande kuvyo kikatigeza vuga binsigiye yuko ata surprise tuzosubira kubona hazoba ivyo twari tumenyereye naho muri zinkino zitatu peut-être oya mvuga nti binyeretse yuko ntaco nzosubira kwita surprise je ikizoba cose ntaco nzosubira kwita surprise banyeretse yuko byose bishoboka Kaveri shobora kugendeka nagitwara cakibuga babaza kibugara bagitwaye dushobora kubona ibintu nk'ivyo sa niyo igihamana kubona Kave bashobora gutwara igikombe cyangwa undi mugwi wose bataha amahirwe oya nta gihamana kuko guhera mu matsinda barabikoreye barerekanye ko bashobora kubikora turiko turabona yuko muri Afrika turashobora kuba twiteze Mohamed Salah ariko hakaza ngaha muri Afrika umuntu muri competition akakubwira ati rino higanwa ni gwanje se gwawe wewe muri Liverpool wirigura gira equipe zose zihondagura muga ngaha muri Afrika ijambo si gwawe ivyo turamaze kubibona rero ikindi kintu binyeretse nuko kwitwara nabi kwimigwi imwe twari tuba twarahaye amahirwe kubera amazina n'ubu na grandeur baba bafise vyatumye mukanyura bigarakwa kadorkaso utubwira ukuntu equipe zatomboranye vyatumye tombora ya 8e de finale no ibamwe ikintu twokwita urudavagi umuntu kuvuga aho les grandes équipes zishobora guhura kubera kumwe yitwaye neza cyane yindi kitwara nabi ariko tukabona n'ama equipe yitwa ko ari mato nayahura ubundi yi 8e de finale tumenyereye iba ukasanga Dorcas iyo vyabaye nkuko twari tuvyiteze iyo Senegal, Cote d'Ivoire, Algerie, Tunisie, Ghana, Nigeria zitwaye neza usanga izo zaciye ziza zikaba nk'izasubiye gufata amashapo hanyuma zigaca muri 8e de finale zigaca zitombora reye zimwe zitwa kumengo zibayabaye ahubwo izikomeye zikazogenda guhura za demi finale za quart de finale ariko uno munsi urabona dufise Nigeria nande na Cameroon dufise Cote d'Ivoire nande na Senegal dufise Congo na Egypte urumva niyo ni afishe dashobora kuvuga donc ukwitwara nabi kwimwe mu migwi kwatumye haba ugo rudavage mugiye dufise ntuzenya Guinée na Guinée Equatoriale hari amafishe ubona muri 8e de finale abantu benshi batazosamazwa nayo kiretse bitayeho kuvuga bati iyi migwi nubwo twayise mito niyo twabonye kina neza reka tugetuira ico nico gishobora guhamagariya abantu mugabo kuvuga ngo ukuntu yitwaye kabisa murabona ko tomborana isa no kumengo yaje ukuntu ukuntu nyene uko hagwiriye mwijya mito yikarifiye niko ubona no ko harimwe n'amafishe y'ibihugu bimwe udashobora kurakora urupapuro ngo bigukange cyane ku ruhande rwanje gusa nanje abakinye niteze kubona baba top scorer bagwanira kuba gusubira izina rya uyitwa nde uno musatirizi wa Cote d'Ivoire yabikoze Abubakar Vincent urumva ko yaba Osimhen yaba abana bose ba Salah ba Sadio Mane uno mwaka tutariko turababona muri ino kane nibona niteze cyane kubona ariko tuko turabona Emilio Ansue ariko kandi ka 8e de finale kwigiye kuba tunyarutsa nuko Angola kuwa gatandatu isaha 12 amasaha iyo ngahi wacu bazohura na Namibia urumva ko ino shoke ni shoke rero yimigwi isa nk'ibayabaye isaha 3 kuri uwo munsi wa gatandatu Nigeria Cameroon hano umwe azorinda gutaundi abandanye ariko kandi ku munsi wa Mungu Guinea Equatoriale bazohura na Guinea Conakry urumva n'urukino rwiza cyane isaha 12 isaha 3 kuri wa Mungu
gihugu Misiri itane mu mitwe na DRC ku munsi wa mbere inkino zizobandanya Caver yakire Mauritanie isazi 3 z'ijoro kuri uwo urabona gatoya Dorcas naguciri uranka Caver Mauritanie urumva kiki ku rupapuro urumva umengo ni match ntoya ariko ni parmi les meilleures équipes de cette CAN urumva ni zibiri mu ma equipe yitwaye neza cyane muri ino CAN urande gwabona amahirwe ari yandegaye shabiragoye cyane mugabo Kavere hari ukuntu yabaye nziza gato kabisa ndavyo nyene yagira kintu ni na benshi barayivuza avuga ati Kavere turona yuko atagihindutse ni aya mahirwe ushobora kugira kutombora equipe musa nk'abangana ariko wowe warateye imbere bifise amahirwe guca muri quart de finale ego ndayi amahirwe mugabo na Mauritania nayo ishobora kugira icikozo urabona nuko Senegal ku wa mbere bakazoca bahura na Cote d'Ivoire mu rukino tazobagoroshe ku munsi wa kabiri 8e de finale za nyuma zizoba zikozera kinwa Mali Burkina Faso saha 12 Maroc Afrika y'Epfo isazi 3 Mali Burkina Faso ni bihugu guhera muri kakisekiki naho bakunda kugarukira naho batungira abakinyi ivyo bihugu bisa nibingana ivyo bihugu umva Dorcas aho usanga umukinyi w'umunyamali n'umunyaburkina Faso ashobora kwa hakina noneho wagaruka no muri ino kandi bose bariko bitwara kumwe Burkina Faso iriko yitwara neza cyane Mali twarabonye ishobora gufata South Africa ikayikubita bibiri noneho South igafata Namibia ikakubita bine donc ni equipe zije zihagaze neza cyane nayo azoba ari afishi dasanzwe anuko tuva muri ino kandi sizi ko ari cyo tutavuze muri kane ko